bacu bahitanywe n'amagume, abenshi muri bo bagiye batabiziga. Uhoraho Mana yacu, ni wewe washinze yuko abantu babaho kandi bakabaho bafise ubuzima. Bismillahirrahmanirrahim. Kwizina ry'Imana nyene imbabazi nyene impuhwe. Reka ubwa mbere mpere kuri bijya bikoresho mubona hajya, nivyakoreshejwe mu guheraheza abo bari bariko baragandagurwa, be n'ivyo bari basanzwe bafise. Urabonamwo amafaranga, urabonamwo imisaraba, urabonamwo amashapure na bijya vyuma rero mutaramenya ivyo ari vyo babikisha. Tuje rero kuri ibi bisigarira, murabona aya magufa. Aha turi ku musozi Rwasazi, zone ni Muramvya, komine Muramvya, mu ntara ya Muramvya nyene. Umugwi wo gutohoza kuri no kunywanisha abarundi severe mu ncamake igifaransa uhamaze indwi zitatu uriko urazura ibisigarira vy'abishwe mu mwaka w'1972. Muri ivyo bisigarira mbere bagashikiriza ko abantu barenga igihumbi aribo bashoboye kuzura kugira ngo baze babashingurane iteka. Petero Karaveri Ndayicariye, umukuru w'umugwi severe, agasaba abantu yuko ibi bikorwa bariko bakora batobona yuko ari kuzura akaboze, ahubwo nyabona ngo bashaka gusanasana imitima y'abarundi. Petero Karaveri Ndayicariye: ngira mbwira bicaye ngaha bose, mpereye kuri uyu nyakubahwa yaserukiye urwego rw'inama nshingamateka, ko severe yakoresheje n'abahinga mu by'amategeko ikiga gusoma za manza za ngondagonde zatwara abantu mu binogo bakabarasa bataronse n'umwanya wo kwisigura. Abo nabo bacamanza, abo bize amategeko, badusohoreye igitabo gifite impapuro zirenga 2,000. No kuvuga iki? No kuvuga yuko kahise ku Burundi karimwe ivyatugoye vyinshi. Izo manza zitwa ko zaciwe mu 72 i Bujumbura itariki 6 z'ukwa gatanu 72. Dufise urupapuro rudakwiye rw'impapuro 16 zitwereka nabivuze abantu bahagaritswe, ariko urubanza rw'i Bujumbura turafise igipapuro ruvuga rute? Ruvuga ngo aba bantu bakurikira bose baciriwe urubanza rwo gupfa kandi ruca ruja mu ngiro buno nyene. No kuvuga yuko nuwo batoye kwibarabara, kwishure, mu murima, muri butike, yitwa ko ari muri urwo rubanza. Twarabaze no gutora impapuro za Procureur General de la République w'ico gihe, yatanze icigwa yerekana ko urwo rubanza rutabaye naho rwarabaye rutagenze neza. Urubanza rw'Igitega rwo mu kwa gatanu turafise impapuro zago n'abari bagize ico bita Conseil de guerre mu gifaransa. Ivyo rero tuvyita muri severe ibitangaro vy'Imana. Ivyo bitangaro vy'Imana nivyo ngira mpereze ko mvuga nti abataye abantu mu mwonga, mu mashamba, mu binogo, mu bitoke, mu mikaratusi, mu bisederi, baribagiye ko Imana idusumvye ubwenge, ko ariyo yaturemye. Harya uriko urakubita inyundo inzirakarengane 5, hama hari icabona Imana isiga. Kimwe kinyegeza inyuma y'igiti, ikindi nyuma y'ingundu y'igitoke. Abana bo twabonye hari imugera, uji mugera ku musozi witwa Gasunu, binyegeza mu ishinge, amakamyo agaseha abapfuye n'abakiruruma n'abajejeta amaraso.
ikamyo igaza igasukayo ku ruvubu, imashini igasukayo ibivu vya mbere, iyindi igatsindagira, hakaza ba kabiri ibivu vya kabiri, hakaza ba gatatu ibivu vya gatatu. Abo bose basutse mu kuzimu nka etaje, haciye iminsi 3-4 baciye bavyimba, amaraso aja mw'ibarabara no mu mirima. Uko kuri rero niko dutinya, kandi uko kuri kudasohotse ntituzokira. Muzovyara abana, mukure musaze, mwiyumvire ko mubasize mu gihugu c'amata n'ubuki, ata gihugu mwabasizemwo. Ukuri niko kubohora, ukuri niko kuzofasha urugwaruka kubaho mu mahoro gusumba twebwe mu misi iza, mu myaka iri imbere turiko turasezera iyi si. Ngira mpeze mvuga ibintu bitatu umugwi Severo wamushikiriza aho tumaze guca. Ngira bari ngaha imbere yuko ndabivuga ko tumaze kuva ku ruvubu rwa Karusi, muri Giheta twarakoreye Mashitsi, Nyabunyuvu, Mutobo, twarakoreye mu Rumonge duhereye muri Minago, twarakoreye Imakamba twinjiriye cane cane ahantu hasinzikaye komine ya Vugizo ahitwa Gikuzi. Twasanze abantu abo babataye baciye baterako ibiti vy'amavoka. Aho ni Gikuzi muri Vugizo. Twarakoreye Bururi, twugurura ibikorwa ahantu hitwa Rwankona ya komine Bururi, hafi y'ishuri ya kera nderabigisha yitwa École Normale de Kiremba Sud. Muri iyo shuri abana barenga 200 baratwawe baricwa, batabwa muri Siguvyaye. Amafoto twarayaronse. Abahunze barenga 50, bamwe barishwe, 5 canke 6 barokotse baba mu mahanga, turavugana. Bamwe muri bo baranditse n'ibitabo. Ayo mafoto y'abana ba École Normale Kiremba Sud tuyerekanye umunsi w'igisabisho nk'ubu, abavyeyi bakuze bose barakoroye amosozi, kuko abo bana bari bafise imyaka 19, 18, 16. Ahi Bururi hariho n'abana b'Imatana, ahitwa ngwiki, ahitwa hajya kwibarabara Imatana, Igitandu. Hari n'abana muri École primaire batwagwa mu magunira baza kubata mu nzuzi. Nk'uko twabisanze mu Rutovu, abana bo muri École primaire barahagaritswe, batwagwa mu magunira baza gutabwa mu mashamba. None iyo foto ndabashikirije, wumva yoho Burundi amahoro gute bavyeyi mwavyaye mugaheka? Izunguzungu ry'ubwicanyi twamamwo naho rituruka, amahoro aramatubura naho bituruka, iterambere twifuza tukabura naho rituruka. Kubera iki? Kubera twica abaganga, tukica abagoronome, tukica abadandaza, tukica abigisha, tukica abagwizatunga, tukica abapatiri, ababikira, abafurera, abasoda, abajandarume n'abanyeshure bosubiriye abariko barakura abarongoye igihugu. Tuvuye i Bururi twaciye tuja Muyinga, tuja mu Kirundo. Ngira ndabahisa nami mwiteye ubwoba y'Imuyinga muri komine Mwakiro. Twasanzeho ibinogo vyabuze abo batamwo 6, kimwe gishikana 21 metero.
hamwe bita muri parike de la Ruvubu, ishamba cimeza ca Ruvubu muri komine Mwakiro, turakorera muri komine Buhinyuza. Twaramaze gutora ibinogo mu ikambi y'Imuyinga bitatu twemeje turi kumwe n'abategetsi b'ikambi. Mu Kirundo twarakoreye ahitwa Vumbi, ibinogo twasanzeyo kimwe kimwe cerekana umutwe gusa, tukarondera ibindi bihimba by'umubiri tukabura iyo byagiye. Vumbi ku isoko ya Gasura abahazi. Tuvuye he? Mu minsi ize dukorera i Bujumbura, mu gisagara ca Bujumbura, ivyo twatoye ku Buterere hamwe hari amazi ayungurura imicafu, vyovyo vyabaye agatangaza, kuko bahubatse bijya vyuma biyungurura imicafu, nabo nyene bashaka kunyegeza ibinogo, n'abubaka amazu uno munsi mu Buterere n'ubu baracagwa ku magufa. Ajya amazu yose mubona ku Buterere bagwa ku magufa bariko baragira fondation. Impapuro twatoye mu bushikiranganji bw'indero, bw'abakozi ba leta, mu butungane, muri parike, hari igipapuro catweretse abantu 946 bahagaritswe hagati y'itariki 2 n'itariki 16 z'ukwa gatanu. Imgozi twatoye urupapuro rwanditse ko abantu 1,119. Aho rero tuvuze ivyerekeye amazu yafashwe, imiduga yafashwe, yagurishijwe, n'ibindi vyatugwajije turiko turakora mu gisagara ca Bujumbura. Ubu rero turi imuramvya, turi Mwaro, iki gisabisho kibera hano igwasazi. Dusaba ibintu bitatu abarundi bifuza amahoro, bifuza ukuri, kudufasha gushinga inkingi zo kunwanisha abarundi. Icambere ndabasavye ni iki: ntihazogira umuntu n'umwe, yaba umuhutu canke umututsi canke umutwa, avuga ko severe iri kwirazura kaboze. Uzokivuga canke ukikivuga amenye ko ariko arakomeretsa urya mupfakazi, irya mfuvyi, irya miryango yose yabuze. Ica kabiri tubasaba, abakoze ubwicanyi bakiriho, niba babishobora, niba bubaha Imana, niba bubaha ikiremwa ca zina muntu, naho bakoze ibidakogwa, kuko umuntu yaremwe n'Imana, ese buke buke bogira intambwe nshasha, bakiga gusaba ikigongwe igihugu baciye ku Mana, imiryango yabuze. Ico turakigarukako, kuko nta kintu kibi nk'umuntu abantu batandukanye bose bazi yishe asezeriye isi adasavye ikigongwe Imana, adasavye ikigongwe igihugu, adasavye ikigongwe imiryango yabuze. Abasize izina ribi, abasize izina ribi mu muryango no mu gihugu. Ica gatatu dusaba imiryango yabuze, naho tuzi nabo ko bigoye, nabo tubasaba intambwe yo gurekurira ababakoreye ibibi. Hari ikibazo gica kiza ngo mbega worekurira utagusavye ikigongwe. Patiri yabisiguye neza, yavuze ati haji wakorewe ikibi niwe byorohera gusumba gusaba
ikigongwe, gutanga ikigongwe. Uwakorewe ikibi niwe byorohera gusumba gutanga ikigongwe.